ndaramukije abakunzi banje bo kuri YouTube. Reka nibwire uwoba ariho akibona video ziwanje. Nitwa Madame Germaine, ndi umumama afise abana babiri, nkaba ntuye mu gihugu ca Canada aho bita muri Edmonton. Nkaba nongeye kugaruka muri kino kiganiro canje twiyubake ndetse duhanurane. Ubutaha nari navuze ngo tuzoganira igice ca kabiri ngo ingene umuntu yokomera mu bigeragezo, ariko nahisemo no munsi kuvuga kuri ino jambo y'umutwe. Nabonye yuko riri ndetse ngombwa, ndetse hari n'impamvu Imana ishatse ko ariyo teme ntangurira ko uno munsi. Rero turaza kuganira namwe ijambo ry'umutwe rivuga ngo imbaraga ziri mu kwatura kw'akanwa k'iwacu. Reka twicare tuyage ko twumve icyo Imana ivuga, ndetse twumve n'ingene umuntu ashobora kwiyubakira urutare rubi, ashobora kwiyubakira, ashobora kwisambura biciye mu kanwa kiwe. Imana ibahezagire. Ni gute abantu bisambura? Ni gute amajambo mabi umuntu yiyatura ko afise imbaraga zo kumukora ko icyo yatuyeko? Amen. Kino kiganiro ndagikoze mu ntumbero yo guhamagarira buri wese kumenya kwatura guhera uno munsi ku bugingo bwiwe, ku bugingo bw'abana biwe, ku bugingo bw'umuryango wiwe, ku bugingo bw'inshuti ziwe, ku bugingo bw'urugo rwiwe, amajambo meza. Kuko ayo majambo meza nyene niyo arema, ayo majambo meza nyene niyo aheza akagira imbaraga mu buzima bw'iwawe. Amen. Hagati aho narababwiye ngo muri vyose na hose Kristo Yesu niwe fatiro rikomeye. Kristo Yesu niwe muyobozi ashikana. Kristo Yesu niwe citegererezo. Mvuze Kristo Yesu mba nshatse kuvuga ngo ijambo ry'Imana niryo rituyobora. Ijambo ry'Imana ngo niryo ryaremye isi. Amen. Ngo Kristo yaravuze, umva imbaraga ziri mu kuvuga, umva imbaraga ziri mu kwatura, ngo nibibeho, ngo byose bibaho. Amen. Nimba wewe na jewe turi hano ku isi nuko twaremwe na Kristo, ngo kandi mbere yuko tuba kuri nosi ngo Kristo yaratuzi ngo turi bato, turi urusoro mu nda kwa mama. Ngo kandi umva icyo Yeremiya avuga ku ijambo ry'Imana. Reka dusome muri Yeremiya 29 umurongo wa 11. Umviriza ngo kuko nzi ivyiyumviro mbiyumvira ko ni jewe Uhoraho mbivuze, ko ari ivyiyumviro vy'amahoro atari ivy'ivyago, kugira ngo mbahe ivyizigiro byo mwiherezo ryanyu. Amen. Umva ngo Imana, ngo Uhoraho adufitiye ivyiyumviro vyiza, ngo atari ivy'ivyago. Amen. Umva, Imana ikikurema yaguteguriye ibyiza. Amen. Ariko mu rugendo tugendamo hano ku isi harabaho icyo bita ibitugerageza, ariko bijya bitugerageza, haleluya, ijambo ry'Imana rirongera rikavuga ngo ni iby'akanya gato, ngo kandi bijya ngo twabitsindanishirijwe byose. Amen. Umva ndababwira ikintu kimwe, iyo uciye mu kigeragezo reka kugerageza kwiyatura ko ibibi byose. Hari abakobwa bateba kurongorwa ukaza ngo bariko biyaturira ko ngo imivumo, ngo mikoshi. Amen. Ariko kuyatura niko ikwegera, kuko hari imbaraga ziba mu kwatura. Amen. Hari imbaraga ziba mu kwatura. Reka twature amajambo meza. Ndibuka mu buzima bw'iwanje kera nkiri umwigeme, hari abantu benshi bambwira ngo ndishima ngo nzobura umugabo, ariko buri gihe nabishura ngo kurya ishamba ritabura igiti ngo niko ntashobora kubura umugabo. Amen. Mu yandi majambo nari mfise ukwizera, kuko buri ivyo twatura biva mu kwizera kw'iwacu. Amen. Iyo utanguye kwibwira yuko ufise imikoshi, nuko muri wowe warabanje kubyiyumvira ukabyubaka kuriya mu mutima, rero uba uri kurabyizera, rero ugiye no kubisohora, imbaraga zikomeye ziba mu kwatura. Amen. Umva ndababwira, nje hano kugira ngo umuntu wese yumve yuko d'abord ni kiremwa c'Imana. Yeremiya yaravugishijwe n'Imana. Amen. Avuga ngo ni jewe, Imana yamuvugiyemo ngo ni jewe Uhoraho mbivuze, ngo mbafitiye imigambi atari ibyago, ngo ariko imigambi myiza. Mu byo waba urimo byose uno munsi, menya yuko nyuma y'ibyo Imana igufitiye imigambi myiza. Amen. Amen.
tureke kwiyatura ko amajambo mabi, tureke kubona yuko byarangiye. Amen. Mu kigeragezo urimo, uko coba kimeze kose, menya yuko muri ibyo nyene Imana ngo imbere yawe igufitiye imigabo myiza. Amen. Subira ugenda ahantu utekereze. Amen. Hari abantu, reka mvuge kuri kino kintu niri kuri rino jambo ry'Imana, ngo kuko Imana idufitiye imigabo myiza, Imana idufitiye ibyiyumviro byiza, ngo atari iby'ibyago ariko ari iby'amahoro. Hari abantu bagira ingorane. Reka nange akarorero ku badame usanga byarashitse bakabura urugo. Amen. Ni ukuvuga ku badamu usanga byarashitse bakahukana, bagatandukana n'abagabo babo. Ugasanga abo badame bagiye mu kubona yuko ubuzima bwabo burangiye, bagiye mu kubona yuko atakintu na kimwe gishoboka mu buzima bwabo, ndetse ugasanga n'abantu bihebye, ugasanga abana babo n'abantu barekeranye badakurikirana nk'uko bikwiriye. Ariko nashaka ndakubwire ngo muri ico kigeragezo cawe nyene, muri uko nyene uko byagenze, Imana igufitiye imigabo myiza, Imana igufitiye imigambi myiza, kuko ngo ikikurema yakuremeye imigambi myiza. Umva, ndashaka ngo umuntu ahageze hose mu bibazo byose yo barimo yoye kwiheba. Amen. Kuko ugihumeka ni ukuvuga ko Imana igufitiye imigambi myiza, Imana igufitiye ibyiyumviro byiza, atari iby'ibyago ariko ari iby'amahoro. Ibi bigeragezo ducamo, nashaka ndababwire ngo tubigire nk'ikiraro. Ikiraro ni ikintu kiba gitambitse kugira ngo ujabukire mu kindi gihugu, cyangwa kugira ngo ujabukire mu yindi ntara, cyangwa kugira ngo ujabukire mu Amen. Ibyo bikugerageza bigira ikiraro. Amen. Bigira ikiraro. Hari ikiraro c'igiti kimwe, hari ikiraro gishashe, hari uko coba kimeze kose, ugira ibyizigiro byawe, watuza akanwa kawe ngo ndazi ko imbere ari heza, kandi ngo ndafise ibyizigiro muri Kristo Yesu, ngo kuko imigambi dufitiye atari y'ibyago. Amen. Hallelujah. Uzobona ibyo byago biguhunga, uzobona Imana icinzira, kuko iyo twatura, mu kwatura kwacu habamwo imbaraga. Umva ndakubwire, reka dusome rino jambo riri muri Yesaya 55 umurongo w'11. Haravuga ngo, oh my God, ndashaka unyumvirize neza. Haravuga ngo, uko niko ijambo ryanje riva mu kanwa kanje rizomera, ntirizogaruka ubusa, ariko rizoshitsa ibyo ngomba, rizosozera icyo naritumye. Amen. Umva, reka nsubiremwo. Yesaya ikigabane cya 55 ku murongo wa 11 haravuga ngo, uko niko ijambo ryanje riva mu kanwa kanje rizomera, ntirizogaruka ubusa, ariko rizoshitsa ibyo ngomba, rizosozera icyo naritumye. Umva. Hallelujah. Ijambo ry'Imana ntiribesha. Ngo uko niko ijambo ry'Imana ngo ridashobora kuva mu kanwa k'Imana, ngo maze ngo mu gifaransa baravuga ngo ntirizoba sans effet, ngo ritegerezwa gukora icyo ryasohokeye. Ni ukuvuga Imana ubwa mbere yaramaze ngo uko niko je uhoraho uvuze ngo ndabafise ko imigambi, ndabafise ko ibyumviro by'amahoro, ngo pani iby'ibyago. Amen. Hallelujah. Yesaya, uyo ni Yeremiya. Yesaya nawe aravuze ngo ijambo ryanje ngo je uhoraho ndavuze ngo ntirizosubira inyuma, ngo ritarangwa icyo ryasohokeye. Umva ndababwira ikintu kimwe. Hari abantu biyumvira ko hari icyo bogera ko badafise Kristo Yesu muri bo. Hari abantu biyumvira yuko hari aho bogera, hari icyo bokwitwa cyiza kitaturutse muri Kristo Yesu. Umva, ngo Kristo mu kuturema ngo yamenye itangiriro ryacu, amenya n'iherezo ryacu. Amen. Iyo ni ijambo ry'Imana riri muri Yesaya nyene 42 umurongo w'9. Aravuga ngo uko niko Imana ivuze ngo yuko ngo igiye kurema ngo yamenye itanguriro ryawe, imenya n'iherezo. None ko Imana yamenye itanguriro ryawe ikamenya n'iherezo, none ikaba yirahiye ati ngo ndakwiyumvira ko. Amen. Ibyiyumviro by'amahoro ngo ntabwo ari iby'ibyago. Amen. Mu rugendo rwose Satani azoza azana ibibazo, ariko Kristo kumwe yamanuka ikuzimu akamara iminsi 3, akavayo amwatse urufunguruzo, akavayo amunesheje. Uko niko abana b'Imana twategerezwa kumva yuko turabanesha. Amen.
uyu munsi umenya yuko ijambo wiyatuye ko ari ryo jambo rizogira imbaraga mu buzima bw'iwawe. Jewe ndi umuntu nigera numva yuko hari ikintu kibi, amen, coba mu buzima bwanje, nubwo noba ndi mu bihe bibi bimwe nawe ushobora kuvuga ati oya birarangiye. Iminsi yose namavuga ngo imana yanje ngo ndiburi kwigenza, amen. Iminsi yose namavuga ngo burakeye inzira iboneke, kuko imana yadusezeranije yuko iriho kugira ngo idutabare, itazoturekera mu bigeragezo. Nigeze kugira igihe ngira intambara, izo ntambara uko zamfata nararyama nkagira intambara nyinshi, amen, nkagwanwa ku buryo nabyuka numva nukubabara mbabara. Ariko hari igihe nagwana muri izo ndoto zanje, narahamagara Yesu, nkahamagara Yesu, ariko bugaca nkatabagwa, amen, nkavuga ati Mana, oh my God, none nzopfira mu itiro, nkavuga Mana, amen, niyumvira ati none ibi bitero ko ari byinshi, ariko muri jewe ngiye kwiyumvira ibyo byiyumviro yuko igihe kimwe bizotsinda, ngaca numva imbaraga nyinshi zivuye mu kwizera kwanje, ngaca natuza akanwa kanje ngo Imana yavuze ngo naho nzoguta kandi naho nzokureka. Ibyo byanteye imbaraga, nta n'umukozi w'Imana n'umwe nahamagaye ngo dusengane, ariko niyumviriye ngo ca gitambara cari gifutse ahera ngo caratabutse, ngo buri wese yahawe kuhishikira. Ndibwira ngo Mana, ngo ndahari, nanje ndiko ndagutabaza. Kandi nabonye umunsi umwe ikigaragazo w'ikamangana, ariko nashaka ndakubwire ngo narabayemwo muri ico kigaragazo umwaka urenga, nshobora kumva yuko umunsi umwe bishobora gushika, amen. Ariko ahantu ikintu cyandemesha, ndavuga ati ndi umwana w'Imana, navuga ati buri wese afise inzira azotahamo, nkavuga ati kuko nizeye Kristo, ni Kristo wenyine afise ubuzima bwanje mu kiganza ciwe. Umunsi yarekuye nzotaha iwacu mu ijuru, kandi yarekuye. Urazi ikintu kindemesha cyane, ndemeshwa nuko, haleluya, Imana yemeye Yohani umutwe wiwe ukagenda kumubehe, amen, ngo Imana yemeye Yohani, oh my goodness, icyo kintu kirandemesha. Iyo ndi mu bigeragezo bishobora kuba byondengera, ndavuga ngo Imana, ni kuki Yohani wemeye bakamuca izosi, amen. Hari ikigeragezo kizoza kikagutwara, amen, ariko icyo ngo kizoba gisa na kwa kundi nyene handitswe ngo Yuda azogurisha Kristo, ngo maze umwana w'Imana azofatwa kubitwe, ngo azobambwa, ngo azopfa, umunsi wa gatatu azuke. Umva ndakubwire, hari ikigeragezo kizoza kigutware, ariko wirate cyane yuko icyo kigeragezo coza kigusanga uri muri Kristo Yesu, kirangije kugutwara maze ugataha iwacu mu ijuru, amen. Ndashaka ngo wumve yuko muri ako kababaro urimo udashobora kwiheba. Ndashaka wumve muri icyo kigeragezo urimo udashobora kwiheba. Ariko fata Bibiliya ugume wiyatura ko amajambo meza, wiyature ko akazoza keza, wiyature ko, haleluya, ubuzima busagutse, kuko ibyo ari byo byiyumviro Kristo Yesu akwiyumvira ko, kandi ari byo azoshitsa mu buzima bw'iwawe, amen. Umva singiye kurandira, ariko ndashaka ngo buri muntu wese, nje nanga umuntu ambwira ngo ndamusengere, amen. Ndashaka umuntu yumva ijambo ry'Imana akamaramaza kwisengera, akamaramaza kusoma ijambo ry'Imana, akamaramaza kuja gufata amavi yiwe akayashyira hasi, akavuga ngo Mana ndaje, amen, ngo ndaje Mana untunganirize, ngo ndaje Mana kuko ijambo ryawe rivuga ko atahuzonka. Mana ndaje, nizera neza yuko uri kumwe nanje kandi ugiye kubikora. Ndashaka ngo umuntu wese afate responsabilité yiwiwe, amenye yuko igitambara cari gikinza ahera cyakinguwe, buri muntu wese afise kwishikirayo, ariko ubanze wihana ibyaha byawe, kuko ahera hahera hashika bera, amen. Imana ibahezagire. Yari Madame Germaine. Reka ndabibutse kino kiganiro canje nacitse ngo ikiganiro canje nacitse ngo twiyubake, ngo twiyubake, ngo ndetse duhanurane, amen. Umaze guheza kwiyubaka, ingo nshuti yanje duhanurane, kuko tuzoronka icyo uhanura uwundi muntu ubwawe utariyubaka. Umva, yari Madame Germaine, nateguye kino kuganiro kugira ngo ndakubake, unyubake, umanure, ndaguhanure biciye mu ijambo ry'Imana, kuko ari rwo rufatiro rw'ubuzima, ni rwo rufatiro rw'umunezero ushitse, ni rwo rufatiro rw'ubwenge bwubaka, amen.
ndabifurije kugira ibihe byiza, naho ubutaha nimwibagire gukora subscribe, nimwibagire gupartaja ngo n'abandi bakunzi bumve ijambo ryiza, ijambo ryo kwiyaturako, amajambo yubaka, amajambo akomeye, kuko ngo ijambo ngo niryasohoka ngo ntabwo rizosubira inyuma ridakoze. Niwiyaturako ibibi rizokora ibyo bibi wiyatuyeko, niwiyaturako ibyiza bizokora ibyo byiza wiyaturako. Reka ndabashingire intahe, mbere iminsi yose nama nkunda kuvuga yuko ntashobora kuba nzoba mu mahanga. Amen. Umukuru wanje arambwira igihe kimwe ngo Germaine, kuvuga yuko uzoba mu mahanga ariko akaba atakintu na kimwe ukora kugira ngo ushike mu mahanga. Amen. Ndamubwira ati ntumbwire ko nogenda gutanga $300 kugira bankorere dosiye, kuko ntabwo dosiye zikorwa $300 $600 bama barya abantu. Nariko njewe ndazi neza ko hazoba umuntu azobikora abirangize byose nurira indege shike muri ayo mahanga. Ariko nuko nyine byagenze, nawe yabyibutse bimutera ubwoba. Amen. Hari ikindi kintu nakoze nkiri muto cyane niga mu mwaka novuga mu mwaka w'indwi, mu mwaka w'umunani, naragenda mu cumba canje nkambara ijipo y'ikoti, nkavuga ibintu bitumvikana, nkavuga ngo ahango nagiye ngo mu Bubirigi, nkasubira nkambara ipantaro n'ikindi kintu nkavuga mu Giswahili nagiye muri Kongo, nkasubira nkambura ibyo narabikora, nkavuga mu Congereza ngo hanagiye ngo aho bavuga Icyongereza, ahandi nkavuga ibitumvikana. Amen. Kuko nzi neza ko nzogira ingendo nyinshi mu bihugu bitandukanye, ibyo ndabyatuza akanwa kanje kandi nkabyizera, kuko ijambo ryanje iyo risohotse ngo ritazosubira inyuma. Amen. Ngo ataco rikoze ngo ariko rizorangura icyo ryasohokeye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Iyatureko ibintu byiza, iyatureko ibyubaka. Nzi neza ko nzoba umudamu w'umumiliyardere muri Kristo Yesu, kugira ngo ufashe imfubyi n'abapfakazi, kugira ngo nubake ibikomeye, bamenye ngo muri Kristo Yesu niho hari ubutunzi, ngo kuko ifeza n'izahabu byose ni bya Kristo. Amen. Umva, wiyubake mu kwatura amajambo ya Kristo, kuko amajambo ya Kristo niyo agira imbaraga. Numve kwatura ibyo ari byo byose, ariko ushingire ku ijambo ry'Imana, maze uvuge ngo Mana, kuko wavuze ngo naje ndatuje akanwa kanje, kuko ijambo ryawe ridasubira inyuma. Amen. Ridakoze ngo ndi umutwe sindi umurizo, kuko ijambo ryawe rivuga ngo nzobagira umutwe nimuzo kugera mu murizo. Reka Imana ibahezagire, sindabarambire. Yari Madame Germaine. Kora subscribe, partaja video. Imana ibahezagire, naho ubutaha mu kiganiro gikurikira. Ndizera neza yuko tuzogerageza kuvuga ni gute umuntu yokomera ari mu bigeragezo ku bwa Kristo Yesu. Amen. Bye.